byinshi nosabikanya ibyabashikiye ariko reka mvuge rumwe kuko sinovuga byose imisi tubikoze ni myinshi ariko novuga nti hariho nk'urugo rukiri ruto cyane babana no kurwana gusa kwiruka umugore akamaze k'imisisi umugabo atashe acaja mu mikaratusi cyangwa mu gitoki abana na nyina batariye hakiri ku mugoroba batarataha bitakunda umupapa akushingira intaye ko yari yaramariye ibyiwe mu buhumbu yarafise ibari yarafise butike yarafise urusyo rusya ibyo byose byarahereye mu buhumbu kuko hari mu misozi yaravayo akamanuka i Bujumbura kurondera barya badandaza imibiri ugasanga baramusovye bamusize agaragara baramusahuye utwo yarafise twose yacinye intare rero atubwira yuko ataraja muri uwo mugambi yarabayeho muri ubwo buzima gusa ati no kuza muri uwo mugambi yari yanse kuza abajeje intwaro nibuka ko yatubwiye ati naje kubera igitsure c'umukuru w'umutumba kuko yari meko yari se wabo hama rero yumva ko ibyahavuye byose bimuhombana kuko yumva ko byari ibyo kurya atavyo gukora byarimwo aca agaruka mu rugo agarutse mu rugo n'ishavu n'akantu aho kwishapurira nico gituma nabwiye nti tubagarukanira agatima mpembero kuko ati ibi vyabaye kuki uruhara rwanje rwabaye uruhe kugira ngo ibintu vyononekane tubagarukanira agatima mpembero rero niho yaciye kuvuga ati abonye byose byamuhereye ko ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu yaciye agaruka. Bakunzi ba Axiya Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kuvyara ubuzima turaramukije cyane mwese twizera ko mumerewe neza aho muherereye natwe ni sawa uyu munsi twaronse umutumire yaramaze kuza kutuganira bitari bike madame Yakaduha Esther asanzwe no muremesha mu kigo Seruka turamukengukiye cyane ko uherutse yari yatwemeye ko dushagaruka none nguyu yagarutse none madame Esther mwakoze cyane ko mwese kwitaba ubutumire dusabe muramutse nawe ko aradukurikirana. Ego ndabukije abari badukurikirana ndabukije namwe bwo mwaduhaye ubutumire ego murakoze cyane igihe muheruka kuza mukatuganira ibitari bike mwaratubwiye ko hari umugambi mukorera mu kibano uwo mugambi rero izina numvise witwa niryo ryatumye numva umenga gusaba umuco usumbirije watubwiye ngo ni umugambi wo gukizanya ibikomere by'ubuzima rero sinzi ukiza uwundi sinzi ko mu mugambi mwese muri abavuzi mwahuriye nko muri abavuzi iryo jambo ryo gukizanya ibikomere ga madame Esther kwiko umugambi witwa gutyo. Murakoze cyane uyu mugambi tukiwe gukira hamwe ibikomere by'ubuzima kubera yuko abahohoterwa bose baba bakeneye gukira ibikomere by'ubuzima kandi ntushobora gukiza umwe wari kumviriza uwundi nababwiye kiriya gihe ko umugambi wabayeho kugira ngo wunganire ujya mugambi dukora mu kigo ibyo bikorwa dukora mu kigo Seruka byo kwakira umuntu kuri umwe dufatiye nko ku ngo zubatse nk'ubu wakiriye mukenyezi ahohoterwa n'umushingantahe wiwe umushingantahe we ntumuronka akajya ko muvugana nawe ngo wumve ingene abaye muri ibyo bintu usanga ubukira bidakunda kuko wundi azoguma afise uriko aramutoneka amubabaza kandi nawe bizakugora kurinda rero igituma tubita gukira hamwe ibikomere by'ubuzima umugambi twaranguye ni uko twaraja hamwe abahohoteye n'abahohotewe niho novuga cyane cyane mu ngo zubatse niho nobivuga rwose kuko tuba dufise imigwi ibiri ariko mfatiye ku ngo zubatse niho ubona uti uyu mushingantahe yaragwanye n'umukenyezi wiwe babanye igihe kininiya mu mahohotera barakuranyemo nyine ibihimba bimwe bimwe byaravuye kugira ngo amenyo yaramenetse umwe uwundi nawe yarataye kwiwe uwundi nta kintu bagisangiye ubuzima niko novuga rero dusubira kubashyira hamwe kugira ngo dutahure mbega wowe yahohoteye abandi nta bikomere afise ubwo wewe ikibano kiba cyaramuhaye ibikenewe kugira ngo atunganye urugo rwiwe yoba yubatse urugo rwiwe abazi nyene koko ivyo urugo rukeneye uwundi nawe wewe yagize urugendo rumeze gute kuko tubiraje usanga nko mu bubakanye turahura tukabana hari ababanza kuyaga ubuzima bwabo hari n'abandi bayaga umugambi wo kubana ariko batazinanye niko novuga utazi ko yabayeho kera rero iyo umuntu atazi ko mugenzi we yabayeho ntamenya n'ingene amufata. Reka dugume kuri uwo mugwi nyene wabubakanye kumbe niyo twaronka kandi kanya gusa mukatwemerera tuzoganira kuri uwo mugwi ndugira kabiri none kuri uwo mugwi wabubakanye burya abantu bubakanye kenshi batumvikana
mwebwe biraborohera ko mubaho mbega baba bari kumwe bose canke hazaraza umwe uwundi akagaruka mubigenza gute? murakoze cyane murumva ko ari ugukirira hamwe ibikomere by'ubuzima tutagiriye hamwe rero ntitwokirana hamwe ibikomere by'ubuzima turabaza ibi bintu bibera mu kibano bwa mbere twabwiye hanyuma abakuru b'umutumba babizi canke umuntu ajeje intwara ahandi hari abantu baba barara badasinziriye kubera iryo hohotera riri muri urwo rugo turatuma ko rero ingo zibanye mu mahohotera abanyakibano twikoze kubimboneza bakatuzanira abakeneye ubwo gukirira hamwe ibikomere by'ubuzima turabatera akamo ko dukeneye umushingantahe n'umukenyezi hari igihe baba baragiye mu butungane cyane kumbura umugabo akavuga ati abantu bampamagaye baje kumfunga bagize gute tuba twahaye ubutumwa abadufasha gutumira ababazi ko ari ukugira ngo tubayagishe duhure nabo dusangire ubuzima atari ibintu by'amasentare tujemo rero ugasanga umushingantahe kenshi nimba yarakoze amahohotera cyane aza umunsi wa mbere uwo mugora kuza cyane ntabazi ibivamo mugabo ko dusanzwe tubikoresha mu buhinga umuntu wese ari muri urwo ruganda tubyita inganda zo gukirira hamwe ibikomere by'ubuzima usanga yisanga akavuga ati nanje bwabo wenda basaho batashyira mu gasho banyumviriza bantahura rero umunsi wa mbere kenshi tuharira kugira icyo twita umugwi uzinanye isanamu y'umugwi turi bande dukeneye iki kugira ngo dufatanye urwo rugendo rwo gukirira hamwe ibikomere by'ubuzima rero birakunda ko bazanana ugasanga bamaze igihe umushingantahe n'umukenyezi ntibahora bahana akamwaramutse ntibari bavugana ndetse no kwicarana ntibaherukanye ntibaherutse no kwicarana no kwegerana umunsi yari afite uburyamo bw'ibari undi yari afite uburyamo mu bana haheze igihe kinini batabonana ugasanga biratugora mbere no kuhava tubicereka bagahura bakegerana mugabo uko uruganda rugenda ruba uruganda urumva ko ari uguhingura utuba tugenda duhingurana nabo dufashanya mu byago dusanga bicaranye kandi bahuje none ga Madame Esther je numva ivyo bintu umenga birakomeye cyane kandi biratinyitse kubera ziba ari ingo mbega ziba ari ingo zingana nka gute ko nyimba urugo rumwe rushobora kuvyura mu kibana abantu bakarara bicaye zibaye zingahe zose bitifashe neza ubwo gahemwe aho hantu haba horoshe gukorera ivyo bikorwa murakoze gose ego ntabava bagwana ugasanga birononekaye ego turamaze kuronka urugo rumwe rurwana ariko nta benshi birashikira ugasanga serugo arakubise inarugo turi mu byabo ariko imyaka ndabikozemo ni myinshi cyane urumva kuva mu 2011 kwabaye ubwo gusa ubundi turi tumaze igihe turahuza umukenyezi abakenyezi 15 n'abashingantahe babo 15 kuko twakira abantu batarenga 30 tukamara niyo minsi 5 tuyaga ubuzima bwabo rero mutira tworohera ego turafise amategeko dushiraho cyo gukingira ikibanza gikingiye turafise uburyo dukoresha mu ntango kuramukanya kugira ngo bakabanza bakaramukanya batabara baramukanya kumbure batangura iminsi ya mbere barabana urutsure cyangwa atagomba no kumukora mu ntoki iyo bidakunze ko baramukanye turabirekerana ejo bakazavuga ati n'abandi baramukanije kandi numvise ibyo bayaze ko nabyo bitoroshe natwe ejo tukihana natwe tukaramukanya ugasanga nico gituma bimeze nka bimwe bavuga ngo nimugora mvura niko twita gukirira hamwe abashoboye kuramukanya bakwega abandi bakazaramukanya ejo rero kandi ayo mategeko dushiramo cyane cyane gukingira ikibanza aho hantu dukorera ni ahantu haba hatekanye cyane hatawundi muntu yinjiramo atari abo twatanguranye ni ahantu hatari sentare ni ahantu duhanahana ijambo ni ahantu twubahana ni ahantu dushiraho icyo bita kwizerana cyane kugira ngo tuyage ibanga ngira murumva kugira ngo bakuyagira amabi bahura nayo cyangwa bakoreranira kuba washimangiye cyane ibanga ko atanumwe yararatse ubundi ndetse tugashyiramo muri ayo mategeko ko uzorirenza inkingi uzorirenza aho hantu tuyagiye tuzomuca inzoga kujya abashingantahe ba kera babivuga niko navuga ariko tuzomukura mu mugwi turabakangira cyane kugira ngo ntihagire n'umwe baka gushira mu nzira mwibarabara mu bagenzi byabukenga rero kubera ubwo buryo duhera ko gukingira ikibanza biratuma abantu batwizera biratuma abantu biyugurura tukabasigura igice cy'uruganda ko ari ugucurana gufashanya gutahurana kubabariranira kugira ngo tuzorabe ko abantu bakira rero birashoboka barayaga
buhoro buhoro batangura umengo baratinyana umwe wese yumva tobivuga mugabo ko tuguma dukingira ikibanza tugikingira ku munsi biratuma biyugurura akavuga ati nanje nzohava mva ngaha ntakizi bikomere canke kikamududubizamo agasanga akavuga tuba twavuze yuko atanumwe ahobwa kuba yashikirije ijambo ryiwe tubatumira cane rero ko umwe wese yiyugurura akadusangiza ubuzima. Mwavuze ikintu gikomeye cane muravuga ingene atari muri sentare no kuvuga yaba uhohotera canke uhohoterwa bose mubafata kumwe. None mbega ga Madame Esther abahohotera burya imisi yose umuntu ahohotera ko arafise ibikomere canke ishobora kuba ari impengamiro mbi nyene yisanganiwe? Murakoze cane. Iyo turiko turavuga abahohotera navuze nti umuntu atandukanye n'icaha akora. Icaha akora kirahanwa n'amategeko ku bajejwe gutunganya amategeko. Mugabo ikibano nico gihohotera bwa mbere ariko novuga nk'ubu dufatiye kuvyo byo mu ngo murabona yuko uko mpere fatiye ngaha ku Burundi bwacu no mu byumva neza murabona yuko hariho ubusumbasumbane bwatewe n'imico n'imigenzo igihugu gifise. Turi muri cyo société patriarcale mu Kirundi mu Gifaransa abantu murantunga turi novuga yuko umugabo n'umutwe w'urugo atunganya urugo yunganira n'umukenyezi we niko babivuga ibyo n'itegeko ry'ingo n'imiryango. Hari rero abantu bumva ko kuba umutwe w'urugo ari ugukora amabi yose akabibamo yumva nyene ibyo ariko arakora bijanye no gutunganya urugo niko novuga. Nko rero ntitumufata nk'inkozi y'ikibi gusa ngo tugumane muri urwo ruhande ariko turamufata nk'umuntu atazi amabi carico canke avuga ati societe yandekura umukenyezi arakubitwa muri kuva kera ko hariho uturirimbo twategura abakenyezi ugiye usanasera uzosanatiri ugiye baguharaye uzoza baguharuye bwice mwirembo tuzice mu canzu twatuma umukenyezi agenda azi ko ibintu agiyemo bitoroshe. Umushinga ntayo nabo baramutegurira kuva akiri muto umuhungu baramutegurira kuganza gutegeka ushobora. Umukenyezi nawe kuguma mu nzu ukora utukorwa two gukenura gusa ntakore ku buryo nico gituma kenshi usanga hari ubwo busumbasumbane hagati y'umugabo n'umugore iyo bashitse mu rugo umukenyezi akawo mu gifuri ku kihago umushinga ntayo nawe akawo kuronderera mu rugo. Iyo yabirondeye rero umutwe w'urugo aca bitunganya uko yumva. Iyo rero umukenyezi igiye kurwanira agateka kiwe yumva umengo umugabo cyo yumva umengo aramurengeye nico gituma rero turiko turarwanya ayo mabi uwahohotera tumufata nk'uw'ikibano cahohoteye mu kudatumbe mu kumuha imico n'imigenzo ituma yumva umengo ararengeye ntimwereke ingene arengeye kuko urengera kuba mbega kuganisha he gutumbereza he yofasha iki yokoresha gute ubwo bushobozi bwo gutunganya urugo rwiwe mbega ni mu kurwana ni mu guhungabanya abana naye na rugo kuko ari wari serugo oya ni ukugira ngo bahanahane kandi atahure umukenyezi ko baje kubakana ataje kumurerera ngaha. Rero usanga igituma tumushyira mu bahohotewe igituma tutari ngaho ngo tubacire urubanza ngo tuvuge tuti ibyo mugabo n'inkozi y'ikibi n'inkozi y'ikibi hari icyo ataronse ikibano kitamuhaye ariyo sosiyete gituma atunganya urugo rwiwe. Rero hari two benshi bitoratorera kuko bose ntibahohotera hakaba n'abandi batashoboye kuturonka ugasanga babibayemo nabi. Hariho ijambo rituma abantu bose karubamo ukaryumva. Yego kumbure hari uwovyumviza akavuga ati mbega none abakenyezi gukora tuge twago two mu nzu kwitunganya mu rugo kurera abana bakabakuza mbega vyoba bibaka iteka ryabo? Umukenyezi gutunganya urugo rwiwe bimuyiteka ntibimwaka iteka. Yego umukenyezi navuze ibijya nyene batwarereje ku bya kera ntiturango turwanye oya mugabo bishimangire no kuvuga ko ntibiherere gusa kukurera abana kuguheka no gutunganya iby'umushinga ntazanye. Urumva turavuga tuti none mbega ni umukenyezi ko ibihe bibiri umunsi serwa atahabaye uwo mukenyezi nimba yagumye arindiririye ku mbuga icyo bamuzanira ngo atunganye ibyo ku ziko azoshakura ibyo atunganye acaca muri ya mabi cyangwa ugasanga agiye mu ngeso mbi zituma umuryango wubaho. Rero igituma uwo mugambi uriho kandi duce turashaka n'abashingantahe baduze abakenyezi babo babashire ku rugero rwo kurondera
bitagarukira ku ziko gusa, babafashe kurondera, babaduze impano zabo niba ari uzi kudandaza, bafashanye baronke umutahe, umushinga ntazane, umukenyezi azane, umukenyezi aje mw'ishirahamwe adandaze, aziganye, aronke, azanire umuryango nawe nyene agire ico aterereye umuryango kitari kurera abana, kubaheka, kuboza, kubatekera gusa ivyo bafungura. Ariko n'ivyo arabikora cane agateka. Novuga nti abantu baravuga bati umuntu ariko aravuga agateka k'umukenyezi canke ariko aravuga ko abakenyezi ari bahohoterwa cane, umengo bavuga ngo waje guha impigi abakenyezi. Ntibambewe, umukenyezi ategerezwa kugira ibimuranga nk'inarugo by'amateka bituma urugo rutekanirwa, umushinga ntakagira ibimuranga nka serugo kugira ngo bashire hamwe izo mpano urugo rutungane rumere neza. Urakoze cyane. Mbere unyishyura ikibazo nagira nce ndakubaza, kuko hari igihe aya mashirahamwe kenshi ahanira agateka k'abakenyezi, hari igihe abagabo babona umenga ayo mashirahamwe aza kubacinyiza nk'uko bivuze, ariko je uko ndiko ndavyumva umenga mbere n'abagabo birafitiye ikimazi. Murakoze cyane. Nababwiye ko tugira inganda umugabo n'umugore bari kumwe. Abamaze kugira amahirwe yo kugira izo nganda barabishima cyane, baravuga bati sinari ndabizi, sinari ndabizi ko gushika ndamuhohotera ari amakosa, nari nzi ko gushika nkankama mu rugo ari ryo teka ryanje, ndamenye rero ko neco njeje nka serugo, nari nzi yuko ibi n'ibi nabiye. Rero ibi bikorwa dukora mu kibano by'ingo zubatse, abashinga nayo barabishima cyane. Kenshi iyo tuvanye baca bagira ishirahamwe ryabo bwa mbere, umugwi ufashanya gukizanya ubane gukizanya, ndeke ugashanga umushinga ntavuze ati jewe ahubwo umugore wanje ngiye kumufasha izi mpano, yahora aja kudandaza nkumva umenga ariko ariganza, yahora udufaranga tuwe ndaturonse mvuga nti zana ntunganye, jewe nzi gutunganya. Rero ndatahuye ko nabone bazi gutunganya. Rero gukirira hamwe ibikomere by'ubuzima bituma abantu bakirira hamwe nyene bagaca bafashanya, bituma urugo ruzamuka rugakura, rugakira, rugatera imbere. Rero umushinga ntahe arakeneye kwishimikira cyane. Nico gituma hariho n'ibindi bintu bikorwa duca dushimikira ko dukora twita ubugabo nyabwo, masculinité positive, dufasha abashinga ntahe bonyene kenshi badufashe kurwanya aya mabi afatiye mu gitsina. Erega abashinga ntahe naho tuvuga ngo nibo bayatera, oya, navuze ko cyane ari ikibano cabizanye, nibo ba mbere bafata iya mbere mu kudufasha kuyarwanya. Kandi icyo ry'umushinga ntahe rirashika kure gusumba mbere n'iry'umukenyezi. Nk'ubu nka jewe ndiko ndabivuga, hari aho bava bibaza ngo no kwikunda, aho ibambewe ni ukugira umenya ko ariko umushinga ntahe tuba dufite abashinga ntahe biboneza muri iyo migwi bashinga intahe bavuga bati harabaye ntakabi. Natwe abashinga ntahe twari tuzi yuko ukampamira umukenyezi, kumuraza hanze, kumwirukana agasubira iwabo, oya, mu bisanzwe umukenyezi ntiyategerezwa gusubira iwabo uko byagenda kose, kuko yaje mu rugo kububakira, kurukorera kugira ngo arubemo, arubwiremo n'ijambo, agira icyo aterereye. Nico cyo nyine tubabwira, akavuga ati kumbe hamwe naho rangwanye ivyiyumviro by'umukenyezi wanje. Iyo turi muri izo nganda rero turaheza kucubita amatati. Hariho amatati meza n'amatati mabi. Muti gute? Amatati nk'umukenyezi avuze ati umushinga ntahe ashobora kuvuga agahanuwe n'abagenzi, hari abashinga ntahe baja mu gakuku ugasanga yavuze ati ubukene bwaguteye, so yagusigiye itongo rinini, gurisha kirya kivu co munsi y'urugo. Umukenyezi akavuga ati iki kivi kigurishwa uhantsinze, ugaca umenga ariganje kuko yagikivi yagisanze aho, ntiyategerezwa kwankira serugo, ikibano kikakibona uko. Mbere nuko navuze ni ya mico n'imigenzo ukamengo arayirengeye. Ariko rero iyo bibaye ngombwa ico kivi kigasigara, umukenyezi akuma avuga ati basi ko dukeneye aya mafaranga tugikoteshe uyu mwaka uyu kizotugarukeko, ugasanga ico cimbure kibaye ciza. Iyo rero abantu baje mu nganda ibintu byabo bimwe byaratikiye, umugabo aragira ati twarahombye, twaratikiye, reka dukore ibi bishasha. Murakoze cyane. Ese utubwira ikintu gikomeye cyane, amatati meza n'amatati mabi. Kumbe rero aho bishika ntihagire abubakanye bakagira ico badahurijeko, kumbe sintamiba yuriye inzu hari igihe mbere bibyara ikintu ciza. Murakoze cyane. Amatati yamyeho kandi ntateoranya, abari bose arabashikira. Rero aho kudatata, sinavuga kudatata, kuguma duhuriza ku bintu, tusanga ari ibintu byinshi byapfuye. Mwavuze ati iki tukigurisha tego tugende, iki kigurisha yego birashoboka, iyi mpene tuyipfunemo inyota, ugasanga birakunda.
abo bana barerwa n'iki baragwa n'iki. Rero iyo tudahurije ku mpano ugasanga ayo matati nayubaka, uwundi munsi umuntu akagwara, ya ntungwa igakura umuntu mu bitaro, ya ntungwa igatuma tubura akazi, ya ntungwa igatuma urugo ruzamuka rutera imbere kuri ibi na biriya. Niyo matati yubaka, niyo matati meza. Amatati mabi naryo abantu bagwana bagashwana bigahera batagiye inama. Ariko rero kudahuriza ku byiyumviro Jesse ndabitera ibyatsi, mvuga ko ari byiza cyane kuko bituma abantu umwe wese aronka icyiyumviro, undi akazana icyiyumviro, hanyuma bagahuriza hamwe ku mugambi wubaka. Uwo mugambi n'ukuri ni umugambi mwiza cyane. None ga Madame Esther, by'ukuri muhora mubona abantu baje batumvikana basubiye inyuma basubije hamwe kubw'ibiyago gusa atanirindi kosorero na rimwe ribaye? Yego cyane, abo bantu baruzuye. Hari abantu baba baranahimbye agasho, niko novuga, bama mu gasho kuko umuntu nta n'umwe arekurwa gusinzikariza ubuzima, agateka akazina muntu karabibuza. Rero iyo umuntu yakwise umugore we bakamubabaza, inyamiramabizi ikabimenya, abantu bakabimenya, araja mu gasho. Ugasanga abantu barabanye mahohotera, baragwanya gushera muri iki gihe n'igihe, bagaca bataha bagwanye mu nda bavuga bati twarahombye iyi myaka twamaze ataco twunguka, ngo mukenyezi wanje, ubundi ati ngo mushinga nawe wanje, tuje kuja inama dusenyere ku mugozi umwe, turabe ko twogaruza bimwe ukutamenya kwadutwaye, bimwe kutaja inama vyadutwaye. Kuko tumaze kwakira abantu ingo nyinshi usanga kubera ko kutaja inama, umwe nk'ubunye utwara umusatora ajana mu kabari, ajana mu buhumbu kubera urugo rutameze neza, abantu bagasanga baciye bihutira mu buhumbu. Turabigisha rero n'imibereho ishingiye ku gitsina cane cane, ibereka yuko ivyo barondera mu gahinga no muhira birahari, ubuja inama bikaryoha. Kurya ibyo mu gahinga vyaremuryohera, kenshi baje batukinga intebe bakavuga bati twasanze twarasahuwe, twasanze twarambuwe, ugasanga umuntu umutima we wararahutse mu gahinga. Turumvise ko uwo mugambi ari umugambi mwiza cane, mbere nuvuga ngo utabara ikibano ugatabara igihugu. Ariko je ndibaza none Madame Esther, hari abantu nyine bahora baza badacana uwakata kigenda nkuko uvuze, nkuko bigeze kubitubwira, baragabuye n'uburyamo bigahera bigenze neza kubera ibiyago gusa, atana kandi gakosorero kandi kagororero na gatoyi kabaye. Mureko murakoze cane. Abo bantu mu biyago tubwiranira iyo misi yose, n'ukuri jewe noshima intahe nk'umuntu abimazemo igihe, amaze kubona ingo nyinshi zikirira hamwe ibikomere by'ubuzima ko birashoboka cane. Kuko mbona nabwiye kuko mbere bazime ngo ntibavugana ntibayaga, ariko ko iminsi ihera, ariko novuga nti bagarura agatima, bakubitiza agatima membero y'ivyo bahombye bivanye n'amahohotera bakoreranira. Bakaraba iyo bandi bageze, bakarabira abona mu babanyi, baravye bivuga tuti mbega bahombye iki. Kuko cane cane usanga abantu barataye ibintu vyinshi, urugo ruri mahohotera rufite ibintu vyinshi. Nivyo bituma kenshi nk'abakenyezi dufate bababazwa cyane n'ibyo umuntu yajanye mu mushinga ntaye, yajanye mu buhumbu, umushinga ntaye yajanye mu nzoga. Kuko na mushinga ntaye nawe hari nawe avuga ati, akafata akanya akavuga ati nega nanje hagera reka gutaha kubera muhira hatameze neza. Kubera ko turababaza imisi yose mu gitondo iyo tukiri mu nganda zo gukizanya ingene baraye, ingene baramutse. Ku munsi tugenda turonka iciyongerako, kivuga umwe akavuga ati twaratahanye, twarasangiye agacupa ko ku mugoroba dutashe, twarasangiye ikiyago, twararyamanye. Barakunda gusanga abantu basubiye gusangira uburiri batari bahaheze igihe kinini cyane batarangwa amabanga yabubatse. Akavuga ati emwe numva twese tubihimbariwe, kubera yuko tubigisha n'imibereho ishingiye ku gitsina, tukabibengisha amabanga yabubatse mbega nayahe, agenda gute, kubera iki umwe atanezereza uwundi, kubera ko umwe agifata nk'itegeko uwundi akifata nk'amagorwa aronse canke umutwaro, ugasanga umubiri w'umwe n'uwundi canke n'umutima mbere ntinezerewe. Rero turamaze kubona abantu benshi bakira bagahinduka bakaba bashasha, bakadufasha gushinga intahe no gukiza ikibano. Ubu turafise ingo nyinshi dukoresha mu guhindura ikibano cabo, bagenda bashinga intahe. Abantu babona umwe hariya ari ukuvumana ari ukugwana mw'ibarabara, basigaye bagenda bafatanya ukuboko, basangira ubuzima, basangira ibikorwa. Ni icigwa kidasanzwe gusumba ibituvugisha umunwa. Ibikorwa bisubiza iteka ingo n'imiryango n'ikibano, ibikorwa n'ukuri n'ivyiteka, bikomere mu bikomeze. Kumbure hari uwo kwibaza ati Madame Esther ariko arahuguza mugabo,
hashobora kuba hari intayi canke iriya woba wibuka iyo abantu baje uvuga ati aba bantu kweri bari kure mbona umenga nta kizovamwo muga bigahera bigenze neza hariyo budusabikanyirizaga madame Esther kugira ngo n'ababibaza ati ha je ivyanje biri kure nibivugira bongira biba bipfuma bumve ko kumbure hakiri ivyizigiro. Murakoze cyane ni ingo nyinshi nosabikanya ibyabashikiye ariko reka mvuge rumwe kuko sinovuga byose iminsi tubikoze ni myinshi ariko novuga nti hariho nk'urugo rukiri ruto cyane babana no kurwana gusa kwiruka umugore akamaze imisisi umugabo atashe acaja mu mikaratusi cyangwa mu gitoki abana na nyina batariye hakiri ku mugoroba batarataha bitakunda umupapa ahushingira intaye ko yari yaramariye ibyiwe mu buhumbu yarafise ibari yarafise butike yarafise urusya ibyo byose byarahereye mu buhumbu kuko hari mu misozi yaravayo akamanuka i Bujumbura kurondera barya badandaza imibiri ugasanga baramusovye bamusize agaragara baramusahuye utwo yarafise twose yaciye intare rero atubwira yuko ataraja muri uwo mugambi yarabayeho muri ubwo buzima gusa ati no kuza muri uwo mugambi yari yanse kuza abajeje intwaro nibuka ko yatubwiye ati naje kubera igitsure c'umukuru w'umutumba kuko yari umenye ko yari se wabo hama rero yumva ko ibyahavuye byose bimuhombana kuko urumva ko byari ibyo kurya atavyo gukora byarimwo aca agaruka mu rugo agarutse mu rugo n'ishavu n'akantu aho kwishapurira nico gituma nabwiye nti tubagarukanira agatima mpembero uvuga ati ibi vyabaye kuki uruhara rwanje rwabaye uruhe kugira ngo ibintu vyononekane tubagarukanira agatima mpembero rero niho yaciye avuga ati agaruka abonye byose byamuhereye ko ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu yaciye agaruka muhira naho naciye umubano mubi cane n'umukenyezi bicikana rero no kuba umugambi waje ukiri hamwe bikomere by'ubuzima yaciye atubwira rero yuko bamaze kubana n'umukenyezi yaje bwa mbere kangezi yibaza ngo baramufunga kuko yaramaze no gufungwa kenshi asanga mu nyuma birakunda barahinduka ubuzima batangwa gusangira ibikorwa n'umukenyezi wiwe ubu unyadushingiye ntahe akatubwira ati mu rugo iwanje ubu nta kintu gisaba umuriyoni cyangwa umuriyoni n'inusu comfunga rero bice bagahimbaye kuri twebwe twavuga tuti ba bantu na rwa rusyo na ya butike na ka kabare nibabandanye ibyo bikorwa byiza bikorera hamwe bazobisubira bigarukane ibyahomvye byarahombye byahuye n'inyatsi niko novuga umukenyezi wabo nawe akavuga ati jewe ubu unyumva papa yaratubwiye ati nari naje nagiye no kumwe mu binyagiramuto kugira ngo umugore niyagira icyo mbaza ndamutabire bikunze ndamumena umutwe bikunze yahavuye avuga ati ubu rero ko nahindutse ndagiye gukizwa aca avuga ati ubu rero ni umupasitori ubu niyo tumutelefone niyo tugomba kumuvugisha avuga ati tuvuga tuti pasita bikabiteka kuri twebwe na muka pasita akagendera ubwo bukristu akavuga ati ubu turaryama iyo twaronse amahera tuyaronderera hamwe ndadandaza ndaja mu mashirahamwe tugasabikanya tukavuga tuti ayubu tuyabike aya amaze gukora umugambi aya nayo agaburira umuryango rero ingo dufise ni nyinshi ngira ngo sinodondagura ivyatsi zose yego murakoze cyane mbega igikorwa c'iteka umukama n'ukuri akomeza ashikira ibikorwa byanyu kandi abihezagire none tugana ku musozo wa Madame Esther wo mu majambo make ko numva nyine hari byinshi byo kubwira ingo wobwira ingo ko umaze gufasha nyinshi uko wabivuze mugabo ni igiki wo hamagarira ingo zisa n'izitabanye neza mbere ucugiye nico hamagariye izo bikigenda neza. Murakoze urugo mwumva ko no kubaka umuntu agomba agiye kubaka tuja gusanga tuja kubaka nuko rero hanura ingo zibanye mu mahohotera ko biracashoboka ko zisubiza hamwe ntanya kujya rukundo rwabahuje ubwa mbere kujya wamubona ukavuga uti ntawe musa mu buzima ubundi nawe ati nshimye wowe mu buzima ko bogendera iryo jambo bayatse mu ntama ko kandi bogaruka mu kahise kabo bakaja inama kuko hari abantu batumviza umugore akavuga ati jewe umugabo tubanye imyaka 10 sindamubona iryinyo ryiwe ubwo tuje sero n'abacu bavuga ati jewe nanje mu bwana bwanje naretswe na muka data irigeze kunshikara mu kanwa nca ndabona ko ibintu byose bibishe ambwira ngo ndabizimishe amate no kuvuga yuko abubakanye bwa mbere tuhanurana abatabanye mu neza boja inama bakavugana
bakaja inama ku bitagenda neza, bidakunze bakarondera ababumvikanisha, abakunzi, niko navuga abakunzi, kuko kenshi byishwe no kurondera abahanuzi babi, umwe akavuga ati ko akubaniye nabi ahubwo mugirira uku, bimuhasha cane, bitajana mu gusubiza hamwe no kurekuranira. Ugasanga umwe wese yikoze ku mugenzi we, umugore akamubwira ati ko yakugiriye ibyo onye cuva mu gitanda uje hariya anye kugira ngo ntusubire no kumuvugisha. Umugabo nawe akamubwira ati ko yakoze ibyo yanse ko muryamana ntudusubire gusuma. Ugasanga abana ntibariye batazi n'ico bazize, ugasanga umuryango wasambutse. Rero urondera abantu runtu bo kubahanura, babagisha inama, bakabasubiza hamwe kuko urugo rwagenewe kuja inama. Ku basanzwe babanye naho bihoyahoya bike n'abandi bose n'ababanye neza no kuzitira tutaroneka kuja inama, gusangira ubuzima. Umushinga ntahe akamenyesha umukenyezi yari, umukenyezi agashiminisha umushinga ntahe ivyo arimwo n'iyari n'ivyo arimwo, kuyanga vyose badahishanya mukuri kuzima, kugira ngo umwe wese avuga ati jewe no musi natoye iki nanje natoye iki, dushira hamwe dukure mwiki, bakaja inama bagasangira ubuzima. Haraho usanga umuntu ari mu bintu uwundi atazi, bitera amakenga. Haraho umuntu usanga yiriwe arakora mbere yanarushe, mugabo kubera ko ivyo wakoze uwundi atazi ivyo ari vyo, ugashika weguka akakubaza ati mbega kumeze gutyo ngo ndirohiye. Ni hamwe haca umwikeko, kubera ko iyo umuntu atankura afise yihura ukurukuru, agaca avuga ati ngira avuye mu bandi bagore, kumbe yakishijwe n'umuzigo yikoreye, kumbe yakishijwe n'ikivi yadugije ahandi hantu, mugabo nta musaruro w'ivyo bintu yaronse, nta n'inkuru yavyo yaronse. Bituma rero dusana abantu ukiyago mu rugo gikomere, gishimangirwe, tuvugane ukuri, tuyage mu kuri, abana tubahe ikiyago, abana tubasangire ibikorwa, tubisangire, dusabikanye vyose, niko gusangira ubuzima. Madame Esther, dukuri turabakengurukiye cane ku nyigisho nyinshi zubaka, muhaye ingo, muhaye imiryango, muhaye abashinga ntayo, muhaye abakenyezi. Arico gituma nagira nsabe bakunzi bacu muko muradukurikirana, iyi video muyisangiza abandi, kumbure haraho bohumvira inyigisho nyinshi zitandukanye, bumve ko haracari ivyizigiro, tukumva yuko mbere uwundi aguhohoteye ntiwihutire kumushavura, ahubwo wihutire kumenya ati mbega ubwo we ntiyahohotewe bituma nanje ariko arangirira nabi. Ibi rero tuyisangiza abandi. Utarafenda kuri sabone sonde kuri sabone, je nufise byinshi Esther, Madame Esther azosubira kutuganirira. Je ari ikintu yavuze gikomeye, avuga ati abantu batari bagisangira uburiri munyuma bagasangira uburiri mbere, bakumva ko n'iryo banga ari ribatera iteka bose, ari buzuza bose, ntagire ubibona nk'umutwaro canke ng'ikonkwano, ariko bibe ibibubaka bose. Ivyo byose rero numva ari ibintu bikomeye. Esther azogaruka akatuganirira. Rero utacinda kuri sabone, tunde kuri sabone, commentaire zanyu turazikeneye, amajemi yanyu niko kuko. None Madame Esther mudukundiye, tubakengurukire cane, kandi twizera ko n'ikindi gihe niyo twabikora ko muzosohoka twitaba. Murakoze cyane namwe. Ego tuzobitaba cane, tuzogamburuka. Hanyuma ngiye ko ntumirira abantu babanye neza, gukomeza babana neza, baje inama muri byose. Abatabanye neza nabo ntibatera akamuvuga nti biracakunda, biracashoboka, barabe igiti begamira gihagaze kitumye, kuko icumye ucegamira kibisi. Haraho usanga kiba cumye kigamira icumye. Rero barabe abantu bashobora kubafasha, barabe mu kibano hariho abantu, ingo novuga z'akarorero, baba bazi ingene babigenza, barahura ubwenge, basarikanye ubuzima. Yego nta bundi buhinga. Bakunzi bacu turabike banuye rero, twifurize ngo mugire aho muba mwubahwe, gira iteka.